bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana baramukije amahoro ya Kristo. Reka dusange ijambo riri muri Zaburi 145 umurongo wa 14 gushika kwa 18. Handitse ngo Uhoraho aramira abatemba bose, yemesha abahetamye bose. Byose biguhanga amaso nawe ukabigaburira ivyo kurya vyavyo igihe kigeze. Upfumbatura igipfunsi cawe ugahaza ukwifuza kw'ibiriho byose. Uhoraho agoroka mu nzira ziwe zose n'umunyabuntu mu bikorwa vye byose. Uhoraho aba hafi y'abamwambaza bose, y'abamwambaza mu vy'ukuri bose. Bakundwa, nariko ndagenda ndaye ibikoko biri ngaha, nibukira ijambo. Hari ivyo twagaburiye, hari ivyagaburiwe n'abandi, hariho abajejwe kubigaburira. Ariko Bibiliya yatubariye ngo Uhoraho niwe abumbura ikiganza akabihaza. Imana yitaho ibi bitazi kuvugana navyo. Wewe umwambaza vy'ukuri, witege kubona gushumbusha, witege kubona akora kirya cifuzo c'umutima wawe c'ukuri gihimbara izina ryiwe. Reka ndakuremeshe ndakora ngo ntuhagarike kumuhanga amaso. Yaravuze ngo nimwasenga muvuge ati uduhe umutsima udukwiye umunsi. Ivyo ugomba bibe ngaha nkuko biriko bira mwijuru. Ico Imana igomba nuko umererwa neza. Yeremiya 29 umurongo wa 11 ngo ndazi ivyumviro ndabiyumvirako, si ivy'ivyago ariko ni ivy'amahoro kugira ngo ndabahe iherezo ryiza. Uhoraho kugomba kw'ivyiza, umererwe neza muri vyose, cane cane abamwubaha vy'ukuri, abamwambaza vy'ukuri. Wewe uzinduka umwambaza, ukoresha amaboko yawe, wewe ukora imigambi yawe, uja kw'ishure, witege kubona kugira neza k'Uhoraho, witege kubona Uhoraho abumbura ikiganza agahaza ukwifuza kwawe. Uhoraho kugire neza, Uhoraho kuremeshe, Uhoraho gushitse ku ntumbero yawe nziza yo guteza imbere ubugingo bwawe, igihugu cawe, ishengero n'abari ku nzira yawe bose Imana iguhaye. Imana igutwenze muri iki gihe, muragaheza gigo.